Mwaramutse namwiriwe bivanye naho umwe wese aho aherereye. Hari icigwa abantu bari bansavye ko nobakorera, icigwa cerekana ko umupapa yirabura afise umugore yirabura bashobora kuvyara umwana w'umunyamwema. Nico cigwa ngira ndabereke uyu munsi, nivyo bintu ngira ndabereke ko umupapa yirabura afise n'umugore yirabura bashobora kuvyara umwana w'umunyamwema. Ushobora kuba warabibonye aho ubaye, ushobora kuba warabibonye mu muryango iwanyu, canke mbere bishobora kuba vyarakubaye ko nawe ubwawe. Ngenda ndabereke ko umupapa yirabura afise n'umugore yirabura bashobora kuvyara umwana w'umunyamwema. Ushobora kuvuga mbega ivyo biba vyagenze gute? Ivyo ni ibintu dukunda kubona mu kibano canke ndetse tubona mu miryango yacu, aho tubona umwana w'umunyamwema tukiyumvira mbega vyagenze gute ko afise abavyeyi birabura. Iyi foto nshize ngaha ku ruhande muriko murabona uyu mupapa, uwo mwana afise ni uwiwe kandi n'uwo mugore ni uwiwe, naho abavyeyi babo birabura uwo ni umwana wabo w'umunyamwema bavyaye. Mbega ushobora kuvuga ngo ibintu bigenda gute? Nivyo ngira ndabereke uyu munsi. Kora j'aime, ukore na commentaire, ukore na partage kugira ngo ushishikare ushigikira ino chaîne yacu. Rero ushobora kuvuga ngo ivyo bintu bigenzwa gute? Nivyo ngira ndabasigurire uno munsi. Reka manzi ndabereke kano karorero. Ushobora kuba ugendana ingwara mu mubiri wawe ariko ntigaragare, ukaguma ubona ukomeye, wiruka, ukora ibikorwa vyawe vya misi yose umeze neza, ariko menya ko muri wewe ufise ingwara nyinshi uriko uragendana ariko zidashobora kwigaragaza kuko zifise inkomezi nkeya. Rero n'ubunyamwema nuko bumeze, burashobora kuba mu mubiri w'umuntu akaguma yirabura, akagira imishatsi yirabura ariko agendana ubwo bunyamwema. Nivyo rero biza kuba kuri abo bavyeyi, naho birabura bose uza gusanga umugore agendana akantu k'ubunyamwema n'umugabo agendana akantu k'ubunyamwema. Ubwo bunyamwema rero buzoca bwigaragaza ku bana bazovyara. Nivyo rero ngira ce ndabibasigurira nkoresheje kino kibaho kiri inyuma yacu kugira ngo dushobore kubitahura neza. Dukurikire ino video turabe bino bintu ko bigenzwa. Aha nashoboye kwandika albinisme canke ubunyamwema. Ubu ni ubunyamwema rero, bwa bunyamwema nyine tubuzi bufata amaso, imishatsi n'urukoba. Hariya murabona ko nanditse albinisme lié au sexe. Burya n'ubunyamwema bufata amaso yonyene. Ariko ubu bunyamwema, iyi ni albinisme autosomale mu rurimi rw'igifaransa. Ubu bunyamwema bufata amaso, imishatsi, urukoba, kurya nyine burya bunyamwema tumenyereye. Turabe mbega rero ibyo nemeje kubabwira ko umupapa ashobora kuba agendana ubunyamwema ariko ntibyigaragaze. Rero iyi A nini yerekana umuntu atagwaye ubunyamwema. Iyi A ntoya yerekana umuntu agwaye ubunyamwema. Rero kugira umupapa agendana ubunyamwema ariko ntibyigaragaze, abafise iyi A ntoya n'iyi A nini icarimwe vyaziriye rimwe mu mubiri wiwe. Kwa muganga niho babibonera. N'uyu mupapa afise A nini na A ntoya. Umupapa agwaye n'uyu mupapa afise A ntoya gusa. Ibi tubibonera kwa muganga. Ni kuvuga uyu mupapa aza kuba afise imishatsi yirabura, amaso yirabura, nako aza kuba afise imishatsi yera, amaso y'abanyamwema n'urukoba rwera nka bijya nyene rw'abanyamwema. Kuko uyu mupapa afise A y'ubugwayi na A y'ubugwayi, A zibiri. Ni kuvuga iyi A ntoya niyo itera ubugwayi. Rero uyu mupapa yazanye A ntoya zibiri bisigura ko agwaye. Ariko uyu mupapa ni wa mupapa nababwira aba agendana ubunyamwema. Ubona ko afise A yerekana umuntu akomeye hamwe na A ntoya. Ni ukuvuga afise A ikomeye na A y'ubugwayi. Uyu mupapa rero ni umwe nababwira umuravye ku maso aza kuba yirabura, imishatsi yiwe yirabura, byose bimeze neza, ariko aza kuba agendana akantu k'ubunyamwema. No ku mumama nababwiye ko n'umumama n'uyu mumama murabona ko afise A nini na A ntoya. Bisigura ko uyu mumama ameze gute, afise ubunyamwema gusa arabugendana ntibwibonekeza. Umuravye ku maso uyu mumama arirabura, imishatsi yiwe irirabura, n'amaso yiwe ameze neza. Umumama agwaye aba afise A ntoya kuri A ntoya. Bisigura uyu mumama aba afise ubunyamwema, ni ukuvuga imishatsi yiwe yera kugenda abanyamwema tubazi. Ariko no mumama ni wa mumama nabereka kuri ya foto, aba yirabura, afise imishatsi yirabura, byose bimeze neza, ariko agendana akantu k'ubunyamwema. N'uyu mupapa turabona ko agendana akantu k'ubunyamwema. Yongere nababwiye uyu mupapa n'umumama mu bana babo bazovyara hazovamwo umwana w'umunyamwema. Kugira umwana abe umunyamwema azoba afise A ntoya kuri A ntoya. Turabe rero mu bana bazovyara ama A bazoba bafise uko azoba ameze.
namaze kubicapa amfa abana ni ukuvuga abana b'uyu mupapa n'abana b'uyu mumama nibamara kubana abana umwana wa mbere bazobyara n'uyu aza afise a nini kuri a nini, umwana wa kabiri, umwana wa gatatu, umwana wa kane, uyu ni umwana wa kane. Muri abana rero uyu mwana wa mbere afise a ikomeye kuri a ikomeye, urabona ko uyu mwana akomeye. Uyu mwana wa kabiri afise a ikomeye na a idakomeye, bisigura ko agendana ubunyamwema gusa ntibyigaragaza, ameze nk'aba bavyeyi biwe. N'uyu mwana wa gatatu afise a nini kuri a ntoya, ni ukuvuga nawe nyene agendana ubunyamwema gusa ntibyigaragaza. Umuravye ku maso ubona akomeye, ariko indani muri we agendana ubunyamwema. Ariko uyu mwana wa mbere nta kantu k'ubunyamwema na gatoya afise kuko afise a nini kuri a nini. Uyu mwana wa kane rero niwe wa munyamwema, kuko nabwiye kugira umuntu yerekane ko agwaye aba afise, kugira umwana agware afise a ntoya kuri a ntoya. Mwana rero ko uyu mwana wa kane azoba afise a ntoya kuri a ntoya, ure niwe wa mwana acaba umunyamwema, ure acaba umunyamwema kubera afise a ntoya kuri a ntoya, ure rero niwe co twitwa umunyamwema. Rero murabona ko abavyeyi biwe bagaragara birabura na mama bagaragara yirabura, ariko nk'uko nabibasiguriye bagendana akantu k'ubunyamwema. Turabona ko mu bana bazovyara hazoba harimwo abana birabura batagendana n'akantu k'ubunyamwema, hazoba hariho n'abana birabura ariko bagendana akantu k'ubunyamwema. Haraza kuza n'umwana afise ubunyamwema bugaragara, umwana azoba afise imishatsi yera, afise urukoba rwera n'amaso ameze nk'ay'abanyamwema, ariko aba bana bazoba birabura, bisigura ko ushobora gusanga uvukana n'umunyamwema ariko wewe utari umunyamwema. Ibyo turakunda kuyibona aho usanga umwana mukuru wiwe ari umunyamwema nawe atari umunyamwema. Ni ibyo biba byabaye, urabona ko nk'uyu mwana aba bazoba bavukana uko ari bane ariko bazoba ari umunyamwema mu gihe abandi nabo birabura. Rero nuko uri umupapa cyangwa uri umumama ntuzone uvya mwana w'umunyamwema uce wibaza ngo ni ibirozi, uce wibaza ngo umugore wawe yarenze ibigo cyangwa umugabo wawe yarenze ibigo. Nuko biba byagenze, menya ko mwese muri ko mugendana ubunyamwema ariko butashoboye kwigaragaza muri mwebwe, bugahita bwigaragaza mu bana banyu. Turabere buno bunyamwema bugira kabiri. Ubunyamwema ni albinisme lié au sexe, ubunyamwema bufata amaso yonyene. Ubunyamwema bwo ngaha ni albinisme autosomal, bufata amaso, imishatsi n'urukoba. Ariko iyi albinisme lié au sexe ifata amaso gusa. Iyi nayo tuyisigure gute? Ushobora gusanga umupapa afise amaso ameze neza n'umumama afise amaso ameze neza, ariko agaca bavyara umwana w'umunyamwema. Ushobora kuvuga ivyo navyo byagenze gute? Muri ico gihe uzosanga umupapa akomeye, umumama nawe azoba agendana akantu k'ubunyamwema, ka kantu k'ubunyamwema nabereka ngaha azoba kagendana gusa katashoboye kwigaragaza. Kuko kugira kigaragaze bisaba ko kaza ku ma x yose ku mugore. Mu gihe kaje kuri x imwe ubu uri fille porteuse, ni ukuvuga ubugendana ubunyamwema ariko butigaragaje. Kaje ku ma x yose uri fille malade, ubugwaye. Ku muhungu naho gapfa kuza kuri x imwe uwo muhungu acagwara. Rero ngabisigura iki, nimba umupapa akomeye n'umugore akaba tubona akomeye, menya ko nimba bavyaye umwana afise ubunyamwema bwo mu maso, bisigura ko umumama uwo mumama canke uwo mugore azoba agendana bwa bunyamwema ariko butashoboye kwigaragaza. Turabe mu bana bazovyara uko bizoba bimeze. Mu bana bazovyara ubu n'umwana wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, x siri x aba ari umukobwa, x siri y aba ari umuhungu. Rero umumama yandukiza abahungu, umupapa nawe akandukiza abakobwa. Rero uyu mukobwa wa mbere murana ko akomeye, nta kantu k'ubunyamwema afise, ya a ntayo tubona. Ubu n'umuhungu nawe nyene akomeye, ubu nawe n'umukobwa afise x siri x a, urana ko afise kaka a, ni ukuvuga kubera kataje ku ma x yose, uyu mukobwa azoba agendana akantu k'ubunyamwema gusa ubunyamwema butigaragaza kubera haje a kuri x imwe. Uyu muhungu nawe ni wa muhungu rero agwaye, kuko urana ko umuhungu afise x a siri y, bisigura ko uyu muhungu baza kubona afise ubunyamwema bwo mu maso. Abavyeyi bace bibaza none ko je nkomeye na je nkaba nkomeye, none uwo muhungu tumukuye he? Menya ko atari birozi, menya ko batabaroze, menya ko ata mugabo yarenze ibigo cyangwa umugore, ariko ni ibintu bimeze uko nyene, ni umuvyeyi yandukije umwana wiwe. Irebe yitwa albinisme lié au sexe. Ire ifata amaso gusa, igafata imishatsi, urukoba n'amaso. Nibyo twari dufise kubigisha uyu munsi nk'impanuro, nuko mu gukora ubukwe bwanyu cyangwa mu gukora ubukwe bwacu dukwiye kumanza kwipimisha zino ngwara zandukira. Aha kenshi uca wumva bavuga ngo
baraturoze ibiki n'ibiki, umugore yararenze ibigo, umugabo yararenze ibigo, tije nta kuntu twobyara umwana w'umunyamwema. Ariko nuko biba bimeze, si birozi si iki, ariko ni iyi genetique canke iyi heredité canke izi ndwara z'akaronda usanga tugendana tutabizi. Imbere yuko dukora ubukwe twipimisha indwara. Hari n'izindi ndwara bitwa amadrepanocytose na zine zimeze nk'izi nyene usanga tuzigendana, tukaza gukora ubukwe tuzanduza abana bacu. Imbere yuko dukora ubukwe twipimisha. Kora j'aime, kora partage, gira commentaire nimba ufite ikibazo ubaza canke ari intererano uterera, nawe ubutaha.